iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa nanone bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru n'ubundi tugiye kugaruka kuri vyinshi mu bihe bitoroshe kwishira hamwe rihingura ifumbire fomi ndetse no mu rwizatunga waryo ziranotse. Mu makuru twabagejeje ko imbere ajanye n'ivuka rya fomi mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza twabonye ivyavuzwe mu gihe c'ivuka rya fomi aho hari umudandaza Evaristo Nyandwi batazira amatwi yanyurujwe mu Rutana. Umushikiranganje Emmanuel niyo nkuru yagandaguwe kandi tukaba twabonyemwo inyifato zitangaje z'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza na Generale wenyene zatuma bitwa ko ari bene fomi. Twumvise amakuru yavugwa y'amahera yoba aterurwa mw'ibanki y'igihugu hajanwa muri fomi eka n'ingene inzego zari zubakiye ku bantu borohereza fomi kugira ngo ayo mafaranga ya leta agume asohoka. Muri aya makuru rero tugiye kugaruka ku bubasha fomi yahorana ku nzego z'igihugu, akarenganyo gakorerwa abakozi bayo bene urugamba Perezida Ndayishimiye ariko arakora kuri iri shirahamwe. Biragoye rwose ko fomi igumana ikibanza cayo idashoboye kuguma ironka amafaranga ya leta. Perezida Ndayishimiye we yaranse kwinjira mu mutahe wa fomi. Ivyo navyo birasaba ko igumana mu nzego zihambaye z'igihugu abantu bayo bafata ingingo zisohora amafaranga. Uwa mbere muri abo ni umukuru w'igihugu. Inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza vyari bihambaye ko fomi yigarurira Perezida Ndayishimiye kugira igume ironka amafaranga menshi ya leta. Amasoko yacu muri fomi no hafi ya Perezida Ndayishimiye yemeza ko fomi yasavye Perezida Ndayishimiye kuza gusubirira Perezida Nkurunziza mu mutahe wa fomi. Fomi yoba yavuga ko mu mutahe wayo hasanzweho igice kingana n'imiliyaridi 20 kigenewe umukuru w'igihugu, ku buryo umukuru w'igihugu wese naho yo yari kuba agatorwasa azokwama aronka ico gice c'umutahe wayo. Amasoko yacu yemeza ko Perezida Evaristo Ndayishimiye ivyo vyose yavyanse. Ntivyatevye umuryango wa Perezida Nkurunziza nawo wahavuye uja muri fomi kubaza ubutunzi umuhisi yasize muri iryo hinguriro. Amasoko yacu avuga ko mu mwanya wa mbere Ziranose yamenyesheje uwo muryango ko abo kwa Nkurunziza bashobora kuronka inyungu z'umwaka w'2020 zavuye mu mutahe wandikiwe umukuru w'igihugu, ariko ko uwo mutahe atari uwa Nkurunziza ahubwo wandikiwe umuntu wese azoba umukuru w'igihugu. Ayo masoko avuga ko umuryango usigwa na Nkurunziza utavyemeye, mbere bagira aho bitura Perezida Ndayishimiye nawe abasaba ivyemeza ko hari amahera ya Nkurunziza. Umuryango uvuga ko ngo warazanye ivyo vyemezo. Ayo masoko yemeza ko Ziranotse we yabandanije kunana nyabona agasaba Perezida Ndayishimiye kwinjira muri fomi kubera uwo mutahe w'imiliyaridi 20 wari umurindiriye. Perezida Ndayishimiye yoba yashinze iperereza kudadanura ico kibazo. Ziranotse yoba yahavuye yemera ko za miliyaridi 20 ari za Nkurunziza maze aca yiyemeza kuziriha umuryango w'umuhisi mu mice ibiri y'imiliyaridi 10. Kuba Perezida Ndayishimiye ataremeye kwinjira mu mutahe wa fomi yabaye intanga ikomeye y'ingorane za fomi. Naho yari afise abategetsi bakomeye bayishigikiye, birumvikana ko inguvu zayo zari z'umwanya muto kubera umukuru w'igihugu ashobora guhindura abo bategetsi bose. Fomi yagumanye ubushobozi mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Nta na kimwe cahindutse mu migenderanire ya leta na fomi mu myaka 2 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kuva muri ruhesha umwaka w'2020 gushika muri ruhesha umwaka w'2022. Umukuru wa leta yari Alain Guillaume Bunyoni asanzwe afise umutahe ukomeye muri fomi. Umushikiranganje ajejwe ivy'ifumbire yagumye ari Deo Guide Rurema, aho ntabwo babwayeho ko leta iguma igura ifumbire riva muri fomi.
abajejwe gusohora amahera y'igihugu ntibahindutse. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yagumye ari Domitien Ndeho kubwayo. Umukuru wa BRB yagumye ari Jean Ciza. Uwukurikirana ibibera muri BRB yagumye ari General Gabriel Nizigama bataziratibiya. Fomi yagumye ikomeye. Isoko ryacu muri BRB ryemeza ko muri ico kiringo Fomi yahawe miliyoni 100 z'amadolari akuwe muri BRB. Ayoba ari mu mafaranga President Ndayishimiye yidogera ko atakoreshejwe ivyo yagenewe. Ibikorwa vya ziranotse nabo bacuditse vyarakomeye muri ico kiringo, mbere biragurwa rwose. Batanguza ibanki yabo, bubaka ihinguriro rya Fomi muri Tanzania, banakora ibindi vyinshi vyo kwagura Fomi mu Burundi. Ubu binavuga ko Fomi yo bigeze kukugurura amahinguriro yandi muri Kenya na Angola. Muri ico kiringo nyene ziranotse na bagenzi be boguruye ihinguriro Itrapak rikora ivyo gutekeramwo. Amasoko yacu avuga ko nk'isukari itayinke mu Burundi yoba isigaye izanwa na ziranotse ayikuye hanze maze akayitekera mu mifuko yitwa iya Sosumo, kubera Itrapak ari isanzwe ikora iyo mifuko. Hari ayandi mashirahamwe yegukira ziranotse nabo bacuditse benshi cyane, kandi bavuga ko ari ibihangange muri politike y'u Burundi. Kuva mu mwaka w'2021 twatanguye kuronka amakuru y'abakozi ba Fomi bidogera akarenganyo bakorerwa. Bamwe bavuga ingwara bakura mu kwama bari mwishwagara hanyuma ntibavuzwe neza. Havuzwe abagira amasanganya y'akazi bakirukanwa badatekerewe. Haravuzwe ibijanye n'imishahara mito cyane ku bakozi bato bato mu gihe abategetsi bahembwa umurengera. Haravuzwe amasaha y'umurengera ku bakozi bato bato basanzwe bakora amasaha 12 ku munsi kandi bagakora iminsi 7 ku ndwi. Umwe mu bakozi yagize ati sinshobora kumva ukuntu umuntu umwe akora amasaha 8 ku munsi agahembwa miliyoni 24 ku kwezi, hanyuma uwukora amasaha 12 ku munsi kandi iminsi 7 ku ndwi we agahembwa ibihumbi 200 ku kwezi. Ngo nta karenganyo karengeje. Biratangaje kubona ukorana n'umuntu agahembwa inshuro 100 umushahara wawe kandi ari wakora amasaha make y'akazi. Birumvikana ko abantu bose badahembwa mwe, ariko ko hobaho abahembwa inshuro 100 umushahara wabo bakorana ngo nakamaramaza. Ako kazi k'umurengera katumye abakozi batangura kuraba ku kazi abandi baragwara. Muri ruheshi mwaka wa 2022 bamwe mu bakozi baragumutse baranka gufungura, baca bakorerwa iterabwoba, mbere barirukanwa mu buzi batumvirijwe. Abakozi baritwaye muri sentare y'akazi. Urubanza rwabo ruriko rurafata intera ikomeye cyane kubera abakozi baciye bashigikirwa n'abarwizatunga batanguranye na ziranotse, ariko ziranotse akorana na Nkurunziza barabirukana. Ubu bari mu kwihora, nibo batanga amakuru y'ibanga. Irindi sanganya Fomi yitayemwo nuko mu birukanywe barenganijwe harimwo inshuti ya hafi ya Perezida Ndayishimiye, amaze ikibazo cy'abakozi kiba kirageze hejuru, aho abakoresha bahora bagura abacamanza ba sentare y'akazi. Ubu ntibizoroha mu rubanza. Abacamanza bazi ko rukurikiranwa n'umukuru w'igihugu. Ababuranira Fomi muri urwo rubanza ntibagira ayo bacira n'ayo bamira, bageza aho bihakana Fomi ngo ntibaho. Ngo hariho sosiyete yitwa Itracom Fertilizer, ariko amasezerano y'akazi yose y'abo bakozi yanditse ko Fomi. Kugira bagerageze gucungura umwanya, abaserukira Fomi bunguruje urundi rubanza mpanavyaha rwagiriza abo bakozi ko bakoze umugumuko ku kazi, aho ya nshuti ya Ndayishimiye ntibayishizemwo mu bo bitwariye. Bikaboneka ko Fomi itinya Ndayishimiye mu vy'iriko irakora vyose. Intumbero ya Fomi muri runo rubanza rwa kabiri nico bita ubutungane, ngo le penal tient les civils à l'état. No kuvuga ko iyo hadutse imanza zibiri ku kintu kimwe, umucamanza ari mu rubanza rw'amatati civil aca abangira gufata ingingo, maze umucamanza afise urubanza rw'ivyaha penal akaba ari we abanza guca urwo bamuzaniye. Ariko rero abakozi ba Fomi bavuga ko sentare y'akazi tarabwa n'urwo rubanza mpanavyaha. Bagira bati twebwe twitwariye ishirahamwe ryitwa Fomi kuko ari ryo dufitanye amasezerano y'akazi. Ishirahamwe ryatwitwariye muri penal naryo ryitwa Itracom Fertilizer. N'imanza zibiri zidasa.
ntawuzi uko idosiye izogenda mu butungane. Runo rubanza rurateye ubwoba fomi kubera ibona ko iriko igwana n'inguvu zisumba abo bakozi. Abakozi bo basaba kurihwa amasaha y'umurengera bakoze iminsi y'akaruhuko batahawe n'indishi yuko birukanywe bidaciye mu mategeko. Nibaramuka batsinze uru rubanza ikibazo cabo kizoca gihinduka ic'abakozi bose ba fomi. Fomi irazi ko abakozi baburana bashigikiwe n'umukuru w'igihugu be n'abandi barwizatunga barenganijwe mw'ivuka rya fomi. Reka tubabwire ku rugamba rwa Ndayishimiye na fomi. Intambara Ndayishimiye na Bunyoni ntizosiga fomi. Amakuru dukura mu isoko ryacu mw'iperereza avuga ko Perezida Ndayishimiye yasavye iperereza gutohoza ko miliyaridi 600 yakuwe mu kigega ca leta agahabwa fomi ku itegeko rya Perezida Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye yoba avuga ko fomi itegerezwa gusubiza ayo mafaranga mu gihe fomi yoba ivuga ko ayo mafaranga atari ingurane izosubizwa. Isoko ryacu ryagize riti ntimuze mutangare mubonye ziranotse hakurikiye Bunyoni mu munyororo kuko ikibazo kirakomeye cyane. Turetse ko bitumvikana ingene ayo mafaranga yakuwe mu kigega ca leta, amatohoza yerekana ko atakoreshejwe n'ivyo yari yitwa ko agenewe. Ayandi mahera Perezida Ndayishimiye akeneye ko hasigurwa n'amamiliyaridi y'amadolari yakuwe muri beri bahabwa fomi ariko yoba atigeze akoreshwa mu kurangura ivyo yategerezwa kuzana. Ishavu Perezida Ndayishimiye ryerekeye kandi abategetsi yabogoje muri leta ariko ziranutse agaca baha akazi mbere akabahemba yasumba yo bahoze bahembwa muri leta. Aho haravugwa cyane Deogide Rurema yahoze ari umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yoba asigaye ahembwa ndafomi miliyoni 15 ku kwezi. Hano haravugwa kandi Christian Kwizera yari umuyobozi mukuru w'ubushikiranganje w'ikigega ca leta yabogojwe muri ntwarante umwaka w'2021 yagizwe kwiba amafaranga menshi ya leta aca ahabwa imirimo muri fomi. Haraciye iminsi mike inama nshikiranganje itangaje ko leta igiye guhagarika gukorana n'amashirahamwe yahaye akazi abantu leta yabogoje yabagiriza amakosa, aho benshi bumvisemwo ihinguriro fomi. Hamwe leta yohagarika gukorana na fomi vyoba bigoye ingene iryo hinguriro ribandanya ku murindi ryahorako. Icanyuma cadugije rwose ishavu rya Perezida Ndayishimiye n'ingene fomi yacerewe gutanga ifumbire mu ntara nyinshi z'igihugu mu mwaka w'2022. Vyabaye mu gihe igihugu hariko hibonekeza ikena ry'igitoro n'iry'isukari ry'ibinyobwa vya Bralirwa n'iry'isima. Perezida Ndayishimiye yafashe ko ivyo vyose vyari mu mugambi wa General Bunyoni wo gutembagaza ubutegetsi, ariko amasoko yacu akemeza ko ikena ry'ifumbire ryavuye ku kuba fomi yitwararitse gushora ifumbire muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho yahora igurwa mu madolari maze icisanga idafise ifumbire ikwiye mu Burundi. Kuva ubwo umugambi uriho wa Perezida Ndayishimiye ari kutavugwa n'uwo gufuta fomi. Ni vyinshi tuza kubabwira mu yandi makuru tukiriko turondera ko umuco wayo. Turaza kubabwira ku rugamba rukomeye cyane rwa Perezida Ndayishimiye ndetse n'umugambi wo gusubiriza fomi woba ugeze kure. Fyota subscribe canke sabone kuri hoteli wa Fyonda ko kugira ngo tuja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.